ati ngo aba diaspora bashitse ngaha baba baje kurya abana. Yego urakoze kubivuga kuko nzi mavanda biko kubera sindi umu diaspora. Rero wewe niwe wobitubwiye. Na ugenda ugiye uvuga ngaha kugira ruguru cyo mu diaspora. Abantu baragushuhira. Okay, wowe nigiki kugutera kurondera abakobwa bino gukundana n'abakobwa b'Ibujumbura uri yo gukundana n'abakobwa bahariya kandi ari umara umwanya munini. Namwe mumatondera mwabizi. Mwe mutondera ahubwo. Ah bon? Ariko icyo mbona abadiaspora batubeshera kweli nuko batubeshera baza n'ingeso je ndibaza n'ingeso gukuravye ugiye ku ma beach ku mazi usanga abagabo bafite 40-50 bafite nk'ubukobwa bafite 18-20 n'iyindi bajya si diaspora so je ndibaza n'ibintu by'ingeso uko of course n'aba diaspora gihe baje ngaha ariko ngaho binjira kubera ni communication baba nabo nyene baza guhura so naho ndibaza nta ngorane kabisa. Kandi sinakubajije uba muihe pay va muri Atlanta Georgia. Alana Georgia ni Atlanta ariko bisho bote Atlanta Atlanta muri Alana Georgia. wasa Urazi kwisi hari umustar uvuga ati umubonanye ntawe ushaka kubona je nakubeshe nta mustar nemera ku isi yose nka Big Fizzo ekana kubwira story narinzi ngugira umbwira uwundi nakara twe turabifa narinzi ngugira umbwire bajya bari cross abantu bonye hanze bajya baririmba gusa ni vyiza cyane kubwira Big Fizzo duhuye gusa muswe duhura najugumiye jewe wow najugumiye kabisa ati what numvise ntari comfortable. Mwaramutse mwiriwe bitewe naho muherereye abakuzi ba Magic Channel twizeye ko mumeze neza jewe meze neza kuri microphone Litatyana nkabangira amikaze ababone bashasha hamwe n'abantu basanzwe badukikirana peace turabakunda gose. So uyu munsi turi kumwe n'umutumire mushasha akora ibintu byinshi ntabi no mu Burundi no mu diaspora. Reka tumuhikaze tumwakire hama atubwire byinshi bitandukanye kuri we. Bonjour. Bonsoir. Good morning. What's up? All right. Umeze neza? Life is beautiful. Yeah. Amahoro. Namuta neza, umuta neza. Wavyumvise? Yego. Ndi sawa kabisa. So, twigire. Nitwa T-Joy. Of course, nitwa T-Joy. Ndi umuririmbyi, of course. Hanyuma nachukubara musananga. Vyonyene. Kubara musana turi muhira rega ngare. Karibu. Kabarakoze. Karibu. Uhabona guti Bujumbura? Bujumbura. Oh man, ndakunda akayaga. Je nta kintu nakunda akayaga. No uri kurakumva. Yeah, urakumva me. Urazi ugiye kuri beach mu kajaga. No uvuye ukaza gacubwe ugarama gutya. Uko surakumva n'ukuri. Yeah. Niye beach ukunda? Gamu Burundi. Utembera beach zingana? Kuri zose. Zose. Ugenda kuri Van Beach. N'izindi hari muri Ntuzenya muri Mukajaga. Yeah. Ugendera kuma umva utanguye kungira beach nyene ya yindi. Jenera hose. Okay. Yeah. None vibe ubona guti Bujumbura? Ego. How do you see the vibe? Vibe mwijoro na cyane cyane. Urazi mwijoro. Ndasohoka misi yose. Misi yose kabisa. Wenda kumva waje kuryohe waje kudepansa. Uri muzana nakubesha uri muhira. Ukora nk'ibyo muhira kuri muhira wumva kuri muhira. Yeah, tena kuna no kwidugira ruguru mbase hose nk'iryohera. Okay, Tijo. Bujumbura wambwiye ko waje kuramukanya. Nivyo byonyene byakuzanye Bujumbura canke waje muri vacances gusa canke waje no mu kazi ukora ibintu bitandukanye no je naje muri vyose. Waje muri vyose. Kuri muri vacation kaye naje muhira no kuramutsa abavyeyi banje ababibi n'abakazen n'aba aunties bose n'aba uncles bose. Okay, akazi ukora ni Bujumbura kajanye n'ibiki? Akazi. Yego. Akosino akose. Tizo injo kubwira. Ko ni birebire. Ni birebire n'ukuri kabisa. Yeah. Ni birefu. Cyane gose. Ariko sibanga. Oya. Okay.
Okay. Vile n'amategeko. Waje kuramutsa abakazi, waje kuramutsa bibi wawe. Abavyeyi baba bino canke baba hiyo muri America. Kwanza sinakubajije uba muihe pay. Va muri Atlanta, Georgia. Oh, Atlanta Georgia. Ni Atlanta. Ya, ako bisho hotel Atlanta. Ndaje ko Atlanta, muri Atlanta. Georgia. What's up? None ndakubaze. Warabaye ino. Ni wigeze ubino. Oya. Ubuto bwawe bwose wabaye muri Amerika. Oya. Twakorokeye je navukiye Tanzania. Tunyura muri Amerika. Ariko nirirwa ngaha. Wirirwa Bujumbura. Nirirwa ngaha mu Bujumbura. Muri mwaka je mba ngaha. Yeah. Ni ihe difference ubona entre kuba hanze hamwe no kuba i Bujumbura Afrique. Genre difference ya Afrique na hariya. Nta tandukaniro muri mu buzima busanzwe gukora ukuntu winjiza amafaranga mu bibereho isanzwe muri zo nzira idifesi zahiri urazi hari kimero aho ubuzima buriho bwa bose muri make mu buzima aho bayeho aho uri hose harafise advantage na disadvantage of course kuba ninga mu Burundi je ndi mu gihugu cyo mu Burundi gifite amahoro turi muri demokrasi gisoma amahoro nta ngwano ntaki za icyo navuga kenshi abantu ngaha muri Afrika bakomplaininga bavuga ati nta kazi kariho ariko uravye ku isi yose udafite amafaranga nta namushobora kuba ya hose abana nta kazi kariho uvuze akazi ni akimurima yego ni benshi ariko nta kazi bafise ariko hala naho libwa buzima nyene bwo ngaha nyene ariko ni ntuzenya bo bafite amakazi menshi amakazi ya donc hari job opportunities nyinshi kurusha ino i Bujumbura. Yeah, of course. Umva rero ndi complaininga nivyo. Nivyo. Kubera ino hari vraiment turi poa. Turi poa bisigurike. Nta job zihari, nta job opportunities tubona hari aba homeless ni benshi. Oh yeah. Nari aba homeless. Mugo sinibaza aba homeless bahari ya nabino sinibaza ko ari kuri level imwe. So kuri level imwe ariko gusije ico no mbona urabe kwisi yose muri America baba muri capital system. Capital system bisigura ni system uri boss uri hasi ngaha naho turi muri ugiye mu za Europe bari muri ntuzo muri commune hanyuma bisuguye vya leta ni ntuzo by'abantu bose ni vya leta ugiye mu za Afrika muri Afrika nimengo no muri Europe barasangira intuzo ama system bisigura ngaha tunashobora gutira ikintu hari naho ntutira so twitwa muri capital system America ariko ngaha turi socialism muri social. Okay, none ndakubaza wewe nk'umurundi aba hanze wohamagarira abantu b'i Burundi kuja kurondera ubuzima hanze canke kuguma ino muri iyi situation turimo nike woduhanura nka jewe nk'udahugira ati je ndafite amafaranga yo kurondera visa wompanurika ati ayo mafaranga yareke wigumira ino urondera icukori ino canke yatware hari umurondera akazi abicibigorana oya ngira wewe bitana nakuntu bayeho je nakubwiye uri bullshit ngaho mu mutwe uri bullshit nyine utimvira neza utagira ibintu vyawe nyene neza nahariya ni kwa kundi nyene kuko harabagi babayeho nabi so nakubwiye ati je sinzi ntuzi amagoals n'ama dreams yiwawe so of course je tuma kenshi na kenshi ubwo mu muntu uvuga ati uwo muntu amukiriye ko akazi tugende hariya ahubwo gico mbona ngaha muri Afrika turatunze me gusa nyine ko tutazi kwikoresha nyine ibintu nyine ariko je no kubwira ugume ngaha kubera cyane ukiri mutoyi ariko ukiri mutoyi no kugenda gatoyi kwanza ariko ukuze ni kuguma ngaha ushaka kugendayo jewe reka nogenda nyene mbuza akaviza gusa nogenda wegenda kuri kuri pafe amafaranga rero rega ni noti sha ni noti uvuze ngo wompanura kugumino sivyo wewe
ku giti cawe ubuzima ubayemwo hariya n'ubuzima uhora ubamwo ugeze ino prefera ubuhe prefera ubuhe ngaho je birango wakorera urazi wavuye ngaha wakuriye ngaha ko cugenda hariya ubufise ko je navuye ino ntaragira muri ya myaka kuvuga ati nkone kurondera ubuzima so yatandukanye n'umuntu yavuye ngaha yaramaze kurondera ubuzima akacagenda hariya ko yavuye ngaha abafise impamba bavuga ati je ngiye kurondera family cyo ngiye kwirondera je n'abavyeyi bantwaye so mvare ngaho cye mvuguko aho sinome aho mpamagaze ariko kubera nza nazo ngaha misi yose nahamenyereye mugabo we uza kuryoherwa mu bisanzwe no just kuryoherwa ahubwo oya byose uje kubifatanya akazi no kuryoherwa uje mu vacation nyene okay so Tidro wambwiye yuko ukora ubuzi bwinshi butandukanye ino ukora ubuzi bwinshi butandukanye harimo n'akazi k'umuziki sivyo ukora umuziki ni umuziki nyabaki ni gospel ni gospel ko bari gospel none yazi ko kandi kakoko shaka meze neza kaririye ariko ko nyene rega abakoko ni benshi ngabo Bujumbura tubaba ujumufatiye ko man okay so ukora umuziki nabonye uheruka gusohora indirimbo shasha yitwa koko imaze indwi imaze niso kwa gatandatu okay waririmbye koko washatse kutubwira iki koko ni izina ry'umukobwa ni hari ubuzina mukoresha nga mu Burundi ishushu wanje asizo urubwumva so niko nashize mu ishushu cengeti koko cengeti ego koko mbona indirimbo isa neza my image wayikunze ego vugisha ukuri ego nakunze image iyi style rero utangurana inspiration yo kuye umuntu yakwambitse kuko je aka style nakabonye kaca kanuma umuntu naciye niyumvira ego sinzi ko ari we ubwo video cyo kuri ndirimbo video wambaye mu mutwe wanyambitse yitwa romantic niwe nyene yitoreye style yo kwambika cyangwa bamubwiye ati je nshaka kwambara ukuraba ukuntu ndonderere impuzu niwe yakuzaniye kabisa bakoranye na Jean yakwambitse neza urakoze menguri jokes muri indirimbo Juma jokes ubu Tanzania ego niwe naciye niyumvira video so inspiration ikura he kuri ndirimbo ni true story kwanza nabonye ko indirimbo y'urukundo ni tunete turabahungu twacari ya myaka nyene use ibaby ni nto mubonye baby muri video nyene n'uyu nyene mukundana n'uwo nyene ntabandi ewe ufisi baby ariko so muri video oya none warumbe mugara hari sheri niwe yakwensipiye kwandika nani ngo sheri nanje wagusa story ikono yanditse ni true story kabisa yari true story kabisa okay donc inspiration yavuye kuri true story ibintu maze kubamwe ni mukobwa nyene twahuye nyene koko nyene koko wambwiye ko ari akazina nyene wakoresheje muga ntiyitwa koko ntiyitwa koko muri real life so namuhayije akaririmbo nyene mu ndirimbo tuvuga kana turi mutwa mi amore Bujumbura canke no hanje nonga Bujumbura iyo ndimo nanditse imyaka ibiri heze wari bwambere shitse mu Burundi shitse ngaha hari nasanze muvuga ati ngo aba diaspora bashitse ngaha baba baje kujya abana ego urakoze kubivuga uko yitwa mavanda biko kubera sindi umu diaspora rero wewe niwe wobitubwiye na ugiye ndazugiye uvuga ngaha kugera ruguru cyo mu diaspora abantu baragushuhira okay wowe nigiki kugutera kurondera abakobwa bino gukundana n'abakobwa b'Ubujumbura uriyo gukundana n'abakobwa bahariya kandi ari umara umwanya munini urazi ngaho rero ku muntu mukundana ntumucagura so je ndibaza ndirimbo yanditse hari bwambere shinga mu Burundi so hari ibintu bapati rero ngo mu diaspora ushitse ngaha ngo baje ngaba diaspora baje kujya abana je ninarinze rero ariko narayazi no mukobwa je namubonda ndamuyagisha turaganira ariko umwanya arawunyima gusa umunsi umwe yaranyemereye avuga ati we vipi nani we mbagushaka ikiri gushaka iki tijoy
ati okay dushaka nyine nagukunze gusa aciye yaho avuga ati twebwe diaspora just one diaspora ibintu nk'ibyo nuko ko aciza rero ubivuze no mu majambo uravuga ati ni kuki wihebura mu mutima so cyangwa ati rero je no ndi mu diaspora je ndagukunda vya vrai aha ninde mavuye ya akenshi yaba diaspora bavuye hari bakazi no kwa tuba tuzi ko muba muje nyene muri sama kuryoherwa nukwezi kumwe amezi abiri mugaca mwisubira hariya baza benshi ni bamara amezi abiri nukwezi kumwe canke 2 semaines canke 3 semaines yo mpamvu abakobwa cagira ubwo bavuga tuyu hasanga size umukobwa umuzungu wiwe hariya aje kwanza kuryoherwa hama niyagenda bizoba bihera abazi n'abakobwa mpamvu shaba baguma bakwanga n'abadiaspora namuguma atondera mwabizi Mwe mutondera ahubwo. Abo? Ariko icyo mbona. Abadiaspora batubeshera kweli. Nuki batubeshera. Yeah. Cyo ni example. Gende baza n'ingeso gukuravye ugiye ku ma beach ku mazi usanga abagabo bafite 40 50 bafite nk'umukobwa bafite 18 20 n'iyindi. Baya si diaspora. So gende baza n'ingeso uko of course n'aba diaspora gihe baje ngaha ariko ngaho binjira kubera ni communication baba nabo nyene baza guhura so naho ndibaza ntangorana kabisa. Okay, so twumvise ko indirimbo yawe nshasha yitwa Kuko yavuye kuri inspiration y'uwo mukobwa mwahuye ino mugana nshoboye kubona yuko yakoranye indirimbo n'undi mu artiste asanzwe akora umuziki yitwa Ines Hagel kabisa mwakoranye indirimbo yitwa Reka Bivugwe inspiration yavuye kuri wewe ni wanti indirimbo yose Ines yararirimbye gusa yose yanditse nta kintu na kimwe yigeze yandika nta na kimwe nije kubera iki watoye Ines Ines wazi igende bigenda yandika yari true story nayo nabizi so hama rero ndavuga ati reka ndimba n'umukobwa mu Burundi so ndabakobwa bari mu Burundi nababuze no kubabura mvuga ati nabonye Bernice the Bear alirimba bya traditional ego tumbabona Bernice ni Bernice ego tumbabona nande na Mokenzi na Estanish hako chavuga ati abaza duhagaranye ndazi bari wanje reka nyine kwa Ines na kandi ndimbo yambe navuga ati ngiye kwa ku bandi bantu cime ngo ngiye bankwege ego ngo ugiye bakuduze banduze ati kandi abe Ines tukorane kwanza yaca ndamwandikira turakorana antuka indirimbo ni sawa indirimbo yawe nene isa neza urakoze kabisa aba yambaye neza no byose ni bon n'amaviews simake amaviews koresha nk'umuntu mushasha muri industry ukoje umuntu mushasha no nka wewe ugitangura genre novuga ko ugitangura kubera na ndirimbo nyishura yakora kabisa uri umwanya ufise ko indirimbo zibiri kuri chaîne yawe kandi zose ndabona ko zarabye urumva nk'iyi wawe imaze 7 jours umugura na ko amavu arakwiye icuti arakwiye ninde muntu agufasha promotion y'indirimbo zawe promotion ndasaba amaradio ni amvuza kabisa yonyene kabisa gusa nta muntu uvuga ati uyu muntu arampromotinga nko kujya inshuti ya bose duha tubona agira uramuzi inshuti ya bose inshuti ya bose nabonse anyway inshuti ya bose nawe inshuti ya bose yatumugenzi wanje uramuzi kubera n'umuntu actually akora kimu promoter ego nuvuga ko ari umupromoter nzi ko ari we yoba ahora gufasha kuko nabo nyene arafasha abantu kuduza abantu ukina kumuintroduce kugira introduction ahubwo je ntabonzi okay ndaza kuguhanuze ya page ya Instagram ko je gusinyira hari abantu ba Biggie aba The Brave abo n'abantu usanga ntumye kugira mu nganizo n'abantu kucabaganiriza ariko rero ukoresha ama media gusa indirimbo zawe antuka ama media agukorera neza kubera mbona amavu arakwiye kuko bitandukanye n'ivyo abandi bantu baba bagishika muri mu muziki usanga nubwo baja ku media badasema amavu urasaba abagenzi n'icuti n'abagenzi uragira post kuposta cyane post n'abantu bonyine gusa no
boosting uramunyereka aho umuntu boosting aho antuka courage kuko mbona ama video yawe asa neza kandi uririmba neza indirimbo zawe ziraryoshe ama video ni bon ama views ni sawa bandanye ikibazo nagiye ndakubaze cyane nyuma ku muziki umuziki ukora kugira uronderamwe amahera canke ukora kubera gusa wiryohere kwiryohera urakora ukaje mu bakozi nyene ikivumi ikavamo sinubati ngo ni for fun of course ukora vuba ati hari ikintu ushakamo guko je ravyo igihe natanguye sinatanguye gukora ngo nabitanguye mu 2013 2013 hanyuma aho no kwishura naho natanguye kwanza kuririmba kwanza hari umuntu yitwa Niragira Jonas yagize introduction ku muziki kwanza ya twali group n'abagenzi bacu kwanza group rero hari kunye abagenzi twabahungu bane bose batuga muri university hano Jonas Nzambimana n'undi yitwa Jafet n'undi yitwa Ntuzenya Jonas Niragira abo bari muri university nari muri high school so kugira muri limbana rero studio yo kwishura muri university biranga ukaraba kwinjira muri university wiga high school nibikunda ariko ikiza byacu gusaba wige ningoga cyane rwose kugira ngo tujye muri university no tujya muri studio ninde mu mbere yanditse mbese okay niyo ndirimbo ya mbere wandikiye none ndakubaze navuze ngo nikiyo tucanyuma mugo biguma tuganire kubera iki udahora usohorera ama clip hariya utwereke ibya hariya none ama clip yawe yose wayakoreye nzobikora mu kanya nzobikora mu kanya hariya ubona bizokorohera kuronka nk'aba video vixen bo gukoresha bariyo benshi rega bariyo duherera ivyo bintu duha ibintu nzoba mu minsi ngiye kubatamo ibintu byinshi n'ukundi so nuhe mu star wongaha mu Burundi artiste wongaha mu Burundi wifuza gukorana collab nawe mu Burundi urazi kwisi hari mu star uvuga ati umubonanye ntawe ushaka kubona je nakubeshe nta mu star nemera kwisi yose nka Big Fizzo ekana story narinzi ngugira umbwira uwundi nakira twe turabifa narinzi ngugira umbwire bajya bari cross abantu bonye hanze bajya baririmba gusa ni vyiza cyane ko Big Fizzo duhuye gusa muswe duhura najugumiye jewe wow najugumiye kabisa ati what numvise very comfortable really baho kweli but I think ni kubera like cyangwa kumva umuziki ni kumviriza mu Burundi benshi baravuga ati ngo barakunda ba Kidumu bajya ba Macanco bajya nibi ako jewe Fizzo ujyanwa mbonye Fizzo ni umuntu ubona yuko akujugumiza kandi mukoranye byo kuryohera namuganirije kwanza mbese namusavye biriko biraza none ni mu gikoni turabagabo reka gendo mumbwira kabisa navyovyemera yoko nkakubera iki kwarakaye kwe tutashari hasi nabo n'aba superstar you know byose nakazi nakazi anyemereye gendo mu telefone kabisa wati promotion ndayikeneye yawe kuri Magic no kwa Scott mbese so tubwiye top 5 y'aba star bongaha ibujumbura iburundi top 5 wemera top 5 ariko aya 5 top Fizzo azubwa mbere kwanza mbese undi bazasira mushiramo kwa uvuga ati yatsabaho Jesse Banigara ko navuga nibi mbese okay 5 dukuyemo Fizzo top 5 okay old generation cyangwa new generation bose nakubwiye aba artiste 5 ariko hagiye cyosanga uko avuga abantu bakundwa muri iyi minsi oya kandi abantu bakundwa wewe kuri wewe uravye umuziki ukuntu uri kuragenda ukatanguye aba artiste uko bameze aba artiste batanu bagutusha uvuga ati aba top 5 yanje top 5 all time yego Big Fizzo number 1 wakabiri n'abacaza Kidumu Kidumu akachaza Satibi hachaza nande
nakunda D1 nakunda ariko si muri all time kwa cyo mishasha urabibona uyu mwanya ariko ari muri top 5 yawe okay mu mwanya top 5 oyabona ngo muri old school top 5 okay na new school sawa reka tugira uko old school ni Big Fizzo Kidumu Satb wa Chanchamis ego Chanchamis Loliro yo mu superstar muri 2006 muri Loliro ni bane iwambwiye Big Fizzo Kidumu Chanchamis Loliro wanyuma naho ni wari wamuvuze urana Satb okay abona batanu bakera new school ndakunda D1 Dramati abandi bari Dramati ndakwibuza hariho muzenya ni mbese hari reka ndakwibutse hari Dramati hari D1 hari Alvin Smith hari Berry Music hari Berry Music ya Berry Music Double J hari Kiriku Kiriku irabagiye Kiriku na Double J yabo ndabakunda cyane gose wambwiye new school wambwiye Dramati D1 Kiriku Double J na Big Face hari umuntu ushobora kuza mukombozi nawe aho rero ngiye abagabo gusa narindire kumbwira abakobwa nabo ariko ndavuga yego akoma nakunda akoma ni bande ni Mokenzi na Estanish ndakunda Estanish kwameza nk'umugangster no kwiyambarira no kwimerera mubire yene nta bintu byo kwigora man ntaje na ntuzenya abakuru baraheze hari Natasha hari Ines Hagel na Mokenzi na Monia nice hari Monia Fleur Monia Fleur ya abonyene bose na abo je bose ndabemera rega okay wambwiye umuntu ushaka ko mukorana Big Fizzo ni Big Fizzo ubakobwa ninde makobwa ni urazijya ijya Ines reka bivugwe nene kure ntuzenya Mokenzi niwe mukobwa ubona ko mwokorana none igihe nayo ikogereka bivugwe washaka muririmba na Mokenzi ubu rero nakubwiye ubu umukobwa wifuza ko mwokorana ni Mokenzi nyene oya ubu ushaka dukorana ntuzenya umukobwa Monia Fleur kubera iki kubera nyine ndamufiringa ndamukunda yene umuhigiye nyene ndamukunda kandi ni gisupusupu ni mwiza ni mwiza kandi yene yambaye ibintu byiza abe mwiza tuzo ngaka ya ego tindamwemera kabisa ni sawa ya so twavuganye ibintu by'umuziki wawe twavuganye ibintu bya diaspora reka tuvugane rero kuri kakazi wambwiye tuza kuvugana mbarira wase ukambwira kandi kazukora ngaye buri bakazi je nkora ushaka ukamenya kweli ya nimba bikenewe urakambwira waye nakubwiye mbese je kwanza akazi nkora nako ndakora intuzenya ndadandaza cyo barangurira cyo baranshorera amabungo barangurira amabungo nkavana ngaha nkaca za Kenya ibindi navyo nivyo bintu vy'amabaro amabaro ukava muri Amerika tuyazana ngaha so nigiye natanga gukora intuzenya muziki nivyo natanguriye ko mbese nariko nkora intuzenya publicité yavyo hanyuma cyamboteka navyerekana nyine nko mu muziki kugira ngo nshorera ya basic niko byatanguye mbese mu muziki. Okay, donc wewe uri umu entrepreneur uri umu entrepreneur ukora ibintu vyinshi uri umu musicien abantu urafise abantu ukoresha ngaha mu Burundi umaze guha opportunité gukora yego uri kurateza imbere igihugu cacu uraduteza imbere urahakazi abana b'ibujumbura ukatuzanira n'ibintu bishasha kuhaje urakoze cyane gose ubona cyo kwa none inyuma ya kamera jewe nibinyene ahubwo nimba ufite akazi raba ushaka kwishura ushaka kwishura narahejeje mugiye iki jewe
munsi reka ariko wivuga wigiye gitumenye ivyo ukora ubu jewe nize mu Rwanda kwishuri bazi ico wigiye yego nize mu Rwanda niga Heg ni history economics and geography by'amafaranga urabizi yego economy yo ni secondaire hama université naho ndiko ndiga droit law law yeah turi kumwe sawa je nkitangura muri university nigiye intuzanya physical therapy iyo byo gufata abantu kagira amesho kubafata kubagorora ndibaza hanyuma cyane igihe ntuzanya criminal justice system technology byo criminal bya laws so nibyo nigiye ariko sivyo nkora oya ivyo nukwiga nyene kugira tugwiza amachance amachance gusa ivyo nivyo ndimwe muri uyu mwanya akazi nkora nakakonyene nimba ufise akandi jewe ndi ready kari muri construction ahubwo kari muri construction basingina abakobwa bambaye ntuzanya ry'amavest yo gukora ateza biratesa karibu mu kazi merci so wakoze kuza twaganiriye byinshi atubwiye byinshi merci nibutsa abakunzi ba Magic Channel kugira subscribe na commentaire kuri Magic Channel hama muce muja no kumufollowinga mwabone kuri chaîne yiwe ya YouTube akorera ku muziki urashobora kuzivuga kuri Instagram ni T-Joy kuri Facebook ni T-Joy no kuri Twitter ni T-Joy just ni T-Joy hama reka ndabasezero bizu na bintu byatari mwa